Oh yes nuko musaza umeze neza. Je meze neza nawe mahoro. Meze fresh. Karibu cyane mu kiganiro Hit Music. Asante sana. Twerukana kera muri kino kiganiro cyane. Aho ngero umwaka uraheze. Yes abantu benshi bakumenyereye muri waramutse gute. Sasa leo uri mutumire nganyene. Sasa utanambia nini? Ndo mutumire. Uko nyumbani. Mutumire muhira mugabo. Yes uti uri kurategura igiteramo kwanza niki wiyumviriye gutegura kino giteramo impano yawe umwuga wawe? Gutegura kino giteramo nakise impano yawe n'umwuga wawe ni impamvu dufise impano mu nyuma twazibyaza umusaruro gusanga cabaye umwuga. Ego. Okay. Ari kintu wavuze ati mu ntumbero yo kwigina imyaka tumaze turiko turaba MC abaryosha ibirori canke tuvuge mu MC mu manza zitandukanye imyaka myinshi turi muri uwo mwuga ariko rero ubu rero twavuye ko ari umenga twe tuyifata nk'akazi ni wa mwuga rero ubu kuri ya mpano twabyaje mu musaruro ubu rero n'umwuga. Ufise imyaka ingahe uri muri uwo mwuga? Muri uwo mwuga ndakwije imyaka 11 ndiko ndaba mu myaka 12. Yego. Yes, none kubera ki washimye gutwara ico giteramo ikigutu kuna nini kure bururi nini baridi urakoze cyane nganda kumbuye imbere ahubwo mu ntumbero nuko jeyo kenshi ndi kuri micro mu igane waramutse gute abankurikirana ndakunda kuvuga iyo mvuka ndavuga ko ndi umunyabyanda rero urazira ko bururi byandiri muri bururi nashinje kuvuga ati igiteramo imyaka 10 ndiko ndakora umwuga ndawukoreye mu gisagara cyane nkora ibitaramo bitandukanye nkora amakonkuru de danse atandukanye no musibwa imyaka rero maze ndiko ndakora ibintu by'UMC byo guryosha imanza canke ibirori reka manje kumuhana ndabereka ibyo nkora mu gisagara kono bikora nanje rumuhira bakayibura ibyo nkora. Uti nubwa mbere rero uvuga cyane neza wemanga ko usanzwe uvuke ivyanda canke ni mu kiganiro cawe gusa wowe ubivuga. Oya jene niyo mvuka vraiment niyo mvuke. Uti rero ushimye kwegera mu kugatumba. Reka nje ku gatumba abone ibyo nkora mu gisagara kono ushaka kwikorera ku gatumba. Yes mu baririmbyi watoye Super Half DWD Freddy kubera iki Freddy yaje muri aba baririmbyi kandi dusanzwe tuzi ko kenshi mu biteramo wakunda gutegura ni gake utumira abaririmbyi baririmba indirimbo mpimba zamana. Ego gituma namutumiye Freddy navuga ko umwe mu baririmbyi uno munsi yespera abantu mu ndirimbo aririmba n'ijyandirimbo ati hazoza kimwe kandi isura nsubiye inyuma gatoyi je navuga ko mperuka ibyanda nkiri muto gose wabona papa niyavuka mperuka nkiri muto gose umuntu wese ati MC Musaba cyangwa abane Musaba mvuka ibyanda ntibavyemera aravuga ati no igiswari uvuga cyose gano uwo muyavyanda je n'umuyavyanda umva bakeneye kumbura ati iyo matumye ko umuyavyanda bavuga wiwacu aravuga ati uyu muntu akeneye kumenya umuntu yarivye indirimbo kimwe ico munyereka basi nkamuramutsa umva ryo avuga ntereka rero ndamuwadugana nawe nyene tudugana uwo munsi turirimbe vyise amanyu bataduhereza zimana. Uti n'umwana wiwabo hafi gato haya mu kigwe na DWD nawe nyene muzo muri ko. Tuzaturi urumva ko ari inzira imwe rega mu ngo ndikana. Super Half yaje gute rero? Super Half yaje gute? Super Half nuko nyene mu baririmbyi na bwica cyumviro yabaye wa mbere mu kwinyemerera acavuga ati genzo wanzo gusupportinga tugende muri ico giteramo uri kurategura. Yes kwinjira nabonye ari amafaranga 2000 2300 5 wibaza yuko kigutu ntiwari kuduza gato yakubwira nyene bashiremo inguvu basupportinge canke inakuwaje tuduze je ku 10 oya reka ni muhirajya urazi kimwe urazi dutangure buke kuko mbere ko ari cyo giteramo ca mbere kibereye kigutu kuva batumva ibintu byo baririmbyi abadanse ngo bwa mbere bari giteramo hari umva tuguma tumenyereze mu nyuma tuzaje mu misi mikuru tuja muhira. Eske ni muhiri wanyu urafise confidence yuko abantu koko bazoza aho irakuba vipi abanyakigutu ariko twumva ba Desire n'abandi ari abantu bambaje ati none ko ikoze ku mafaranga kuki utaza kugira tukuramutse ama dutereza nkuru zutera ku radio ndabwo nje kurondera amafaranga nje kuramukanya iyo banje mvuga nje kurondera amafaranga naduga n'abandi baririmbye mugana byo ni reka tuduge twebwe nyene za nkuru ndabatera ku radio muze muzibonera live rero ako ngombona ku buntu basi mumbone kumera make yibasi. Dusanzwe twuzi twese yuko kugira utegura igiteramo hariho intambamye kanaka hariya ni muhira hari intambamizi zimaze kugaragara mu gutegura iki giteramo.
nta bamwe ndaronka kuko mfise abantu bavyitayeho bavuga ati turi nyuma yawe kandi kugeza n'amasaha n'abantu bajejwe aho nzokora ico giteramo nabo nyene baranyorohereje gose cyane. Hazoza kimwe muri concert, hazoza kimwe super hafu DYD umuranga kubera ko utiyumviriye gushiramo n'abakomedi babiri canke batatu kugira muduganye n'ubundi batwenze gusumba. Undi mukomedi arashaka kubamwo n'atari kuri affiche mugabo ikaziba nka surprise kuri bo arimwo. Gute ntiwiyumviriye guhitana abarivyi babiri canke umwe bahariya ku mashuwa kuko urumva ni hafi yaho. Ni hafi yaho nico gituma nakubwiye ni iyo titre yayo impano yawe n'umwuga wawe ifise impamvu na ico zina. Turafise impano nyinshi zitandukanye ariko ntituzi kuzivyaza umusaruro. Niyo mpamvu navuze ni impano yawe n'umwuga wawe. Hariyo projet iriko yategurwa nini yinyuma y'ibintu iyi titre ati impano yawe n'umwuga wawe izoza mu nyuma kuzana umunyaburambi umunyabuyengero umunyagigutwariya akaza kerekana impano yiwe. Ico gihe muzokimenya namwe ndazi murabesha bako muzobimenya hageze ico gihe yuko tuzana abarivyi binyegeje hariya bafise impano batagomba kuza kuzerekana. Yes, ngundire gato tuve mu giteramo ampe tukinjure gato tuje mu ya mpano yawe mu bikorwa bya usanzwe ukora. Kenshi abantu ntibakunda kumenya MC Msaba iyo ari mu kuryosha ibirori bigenda gute, umuntu ayikuronka gute, urihisha gute, patati kuko bane barakubona bakivute MC Msaba yana kantu nyene hagaze benshi biyumvira ko ari kantu nyene uri kuri joking nyene urimo. Eske kajya kazi na kazi kiwawe uhembwa gute, bishitse umuntu akagukenera yukuronka gute kugira mukorane iki gikorwa? Ego karakazi niko bimubwira nti nakazi cyera gafashe nk'akazi. Ubwa mbere natanguye ngibanze isure tukirugwaruka natanguye ndumu dancer natamba gose cyo gihe imyaka yeze muri Outlaws ariko nijya afisha nsukati Outlaws present siniga nibagira aho navuye novuga ko umugabo wose nakoze nakuye muri Outlaws nataye ko mu dancer mu nyuma mu DJ muve mu DJ canja mu byo kuba MC rero uno musi rero ndumu MC kandi dasanzwe vraiment ndabyishimira kugeza intambwe ngeze kuno munsi ndayishimira cyane gose n'umwuga kandi umwuga uriha. Bakeneye kubona baryoshye imanza ndi ngaha ibiro bitandukanye nama ndi muri vyo unkeneye rero ndamuha contact hama byo kuvuga ngo amapri nayo amapri ararutana murumvikana bashobora no mu diaspora cyangwa no munyakigute ucumufyo dizuru cyangwa amadolari ariko mukama please mu MC ziratandukanye na prefix bibe mwiriho ariko abantu ntibitinye bumve yuko bari libre muravugana mukumvikana kandi mushobora kureka kumvikana turumvikana neza vraiment kugira umwana aronka umukate. Asante sana nazo je kubabaye. Yes, nuko turi kumwe na MC Msaba tuyaga ku giteramo ciwe ariko rategura ndetse ku mwuga wiwe wo kuryosha ibirori bisanzwe ibyo ari byo vyose wumva yuko ushaka kumutumira mu birori byawe vyose uravyumva yuko si umwuga gusa kumenyesha makuru afise ndetse afise no mwuga Yesu wo kuryosha ibirori imanza zitandukanye ku bugeni bari babizi ko ari ubugeni bwanje ari wowe uryosheje nabyo bazi abajuwe turiya abajuwe numusi bazuza kunyibarusa ndio tofanya hivyo lazima tuwe pale avaye kuibarusa sipananza mtoto sawa asante. Oya okay twumvirize uko bizoye byifashe kandi ari ikigutu yo kwigina imyaka yaba 12 ari mu mwuga wo kuryosha imanza canke ibirori bitandukanye. A part de cela reka ndakubwire yuko ikindi twonokongera ko yuko MC Msaba arafise nakandi kazi oui urafise nakandi kazi musaza ko gukora ama publicité ko twari twakibagiye mu nariko ndaza a part de cela ibindi usanzwe ukora nizere umwuga tuko turacari haya mu mwuga nyene a part y'ivyo hari ibindi ukora musaza ibindi nabo nkora oya nta bindi nabo nkora turi umwuga wo kumenyesha makuru n'ama publicité n'ibyo MC masho canke nta bindi nkora kibambo misaha ukora kiyamba sasa kazi oya nukwinezereza no kunezereza urukina mbe hajya urukina
ndakiwa babaza wapi reka umupira w'amaguru n'undi rwego. Yes, uti akari watubwiye yuko après de cela hari ikindi gikorwa uzotegura. Uno munsi niki woba uhamagariye abanya kigutu abantu bari ikigutu na cyane akantu woba wabwiye abanya kigutu kuwa Mungu itariki 19 twumvise Freddy, twumvise Super Half, twumvise DWD, twumvise n'undi mu comedy ashobora kuba zo ahari na wewe, ariko muri ivyo vyose ahari akantu kana kuvuga ati abanyakigutu rero nzo wazanira jewe abanyakigutu nabwo ko boza ari benshi si gutu yonyene gusa za Karonda, Kigwena, Mugara, Kigutu ivyanda hose nkavyanda sindi bazaza bamanutse kura umuhungu wabo wo baheruka kera umwuzukuru umuvyara ibivana ingero uzo wita uwo munsi uje kundaba, ariko nabikiye byinshi benshi bavuga ati tukeneye gukubona, tukeneye kumva ziya nkuru zawe uzidutera turiko turakubona nazibateguriye nyinshi izo nabitse zose nzozibabwira ikigutu niyo nzo nibereye uwo munsi. Ariko abasaza nabo barantunza kubera iki batakubwiye uzogene na mama n'umwana bose babone ntwarabuzukuru none uzogiye mu Gatumba niyo sibize irashaka kuba muri nyine umwana bashobora kumugabira n'imene ukazizana zibiri kwa nini sasa ngira baravyumva ko bishobora gushika naho nyene nkamutwara ni surprise ni surprise kuri bo. Okay, 69 ubusa amajana 6 68 35 ndetse no ku 71 29 abanyakigutu muri hehe muze uno munsi MCJ yaje ndamuzanye nk'umutumire mwana mumwumva muri za nkuru ziwe zo munsi rero jewe ndamuzanye nk'umutumire ndaco araza kuducishirizamo gato ariko telefone kwanza. Okay, hit music umeze neza ndakuramukiza cyane suri y'Imana mu bandi mahoro cyane musaza umeze neza turashimira Imana n'amahoro banyakuba ni safi kabisa. Tuvugana nande musaza? ni Kabura Wiliso umwana yabyawe n'ugendana n'ubumuga ngamunyantongo bwambere utsuma ndamugirize MC Mustafa ndumva ko yahigereye arakumva MC no musi namuzanye sawa hasa ndumva ko bimeze neza ati kigutu rero barakwiteguriye ati bamwe bari bagikekeranya mugabo ubu nta gukekeranya baramaze kumva ko yahisikiye bikurikira nabyo nezegire impapuro zerekana yuko ikirori hari ikigutu ziramaze gusiga ku marigara mu burere bwose ziriko zirakwiragizwa rero abantu nibavyumve bazosizukana niyo ikigutu ameze neza isari imeze neza asa ibintu n'amavuta n'ukuri nta kwidoga ibipange Mugara Giciri impapuro ziriko zirasikayo za Musisuku za Bukanda zabyanda saduze abantu nibagerageze babirabe nta bubese buri mu bese bari bagikekeranya kuba yakumvise ko ndakomeza cyane Wilson. Yego kabisa umeze neza ga Wilson? Ndashima Mustafa. Umeze neza ngaye ikigutu ngaye byanda umeze neza? Yego kabisa umeze neza ngamunyantongo babwire bose bipange duhure ku munsi w'Imana abo umunsi atadurira ngaho nyine kwa bizoza tuguhaye ikaze nyakuba wano kuvuga ibintu n'amavuta ntubwire ubwo butsi wacu ntumvise yuko n'umuryango binakuzura uzowusima na nyakuba inzoza n'umuryango inzoza n'umuryango yego kabisa. Okay, mwirirwe neza ngaho yego sawa mugira ibihe byiza nyakuba murakoze cyane. Okay, murakoze cyane. Okay, asante sana Wilson. Wumvise ko amafishi yazayashitse hari baza bayabonye zayashitse bariko arabikora neza abasaza bariko barakekeranye ko ntazodugayo abantu bari bavuga ati oya sivyo ariko atubesha azorungika gusa abo bahungu nanazoza. Hit music umeze neza? Ameze neza. Karibu musaza tuvugana nande kwa watu kuri hehe? Rajabu kwanja. Mr. Rajabu. Wamwumvise uno musiko nakuzaniye MC Msaba. Abakuru wese nakutumia watu hayamaye. Abakuru wese yanamutate hayamaye no yarasigaye. Yarasigaye yande ya Msaba? Ya Msaba niyo nanyingende. Anakumva. Rajabu umeze neza? Yameze neza mugeni. Uraho? Bashagenda. Murazi yuko mvuye ikigutu nzoca ntembera hiyo nyene za kiyagaga hose. Hello? Atwarakuze? Nturazi mvuye ikigutu nzoca nza hiyo namwe. Bashagije turumvira neza. Avuze ati urazi ko avuye ikigutu azoca aza ngaha iwanyu ikiyagayaga. Ayi wacu ntaco karibu ntaco ntakibazo.
aho tirewe ikigutu uzohashika uzarizomuherekeza ikigutu ntari okay urakoze cyane yes ko kumalizia mu guheraheza MC Msaba niki ubwiye abantu bahariye ikigutu sikubwira abanyagitugu gusa sure hariho iyi impano yanje umugabo wawe sigitira mu kizobera ikigutu cyonyene turiko turategura ko izobera no ku Mudende ibuyengero kikazobera no mu Kiyagaga iburambi n'ibitero bitatu nzotegura muri uku kwindwi n'ukwezi k'umunani ariko notegura novuga yuko abanyavyanda bose abanyabururi muri rusangi canke Rumonge abahana urubi na vyanda bose uzahurire kugira dusangire umunezero duhimbaze iyo yubire iyo myaka yose maze ndiko ndakora ibyo UMC cyo kuryosha ibirori utikizobera he neza ikuguti ko bari kandi hajya natwe ku kabari kwa Bizoza niho kizobera ico giteramo amafaranga 2,000 3 5 kwinjira egome uno munsi umuntu abeko aratwumviriza avuga ati ashaka kugura itike hakiri kare birakunda ego itike zitangwa kugurishwa ku munsi wa gatandatu nizo zitangwa kugurishwa kuko ndabona yuko ari benshi bagoma bazibaza n'abari kigutu ati amatike none twayaronka gute bamenye ko ku munsi wa gatandatu zizobaza bashikiriye ngaye kigutu ba Ezra wa Gitsiro bande bashaka kutanga sponsor amatike sponsor yarahari ego amatike sponsor ariho egome okay nuko MC Msabare kandi gushimire nizere yuko nanje peut-être nzoba naronse kibuni oya zoba naronse pacu kugira nzoje nanje bambone hari yego tubayikaze gato nabwo mushike mira tuhabone ko iwawe ndahazi kandi wanyu ndahazi mugaye wacu ntuhazi nawe ndagwikaze tuhabone rero mbari kuzariwa mbari ndo yivo nakuma okay ego twamanutse mu fuko w'amakara rero oya muzosubirayo tuzoduga mugani biranga muzoduga mutwaye intuze imbuto zo gutera ibindi biti by'amakara ndagushimira cyane sure mugano wamaye muri Hit Music kugira bamenye na byinshi bijanye n'iki gitaramo ndiko ndategura navuga yuko bavyumvise ntavyo gukekeranya nabyo imbeshere nzoba niberengaho nyene turimo n'abaririmbyi nk'uko bavuze DYD Superfu na Inozenye Freddy atazoza kimwe tuzere turi benshi dushikiranire twese ugira nanje ntera imbere ejo nzemere nk'abandi Imana yabishaka kandi tunyuzemo Freddy azoza na wa mugwi wiwe nyene babaririmbyi asante sana kandi ndagushimire rero MC Msaba nanda gushimire cyane nizere yuko kigiteramo kizogenda neza ndavyibaza okay